Banyako mwese Imana irakomeye kuko turavye iyo Burundi buva aho bwaciye naho bugeze ku vy'ukuri nta mwana w'umuntu yoshoboye kwemera yuko vyoba bimeze nk'uko uno munsi bimeze. None rero iyo Mana tuyikomera amashi tuyihe cubahiro. Ku munsi w'ejo twari twashikirije ijambo Abarundi bose iyo bava bakagera ndetse n'abanyamahanga, ariko uyu munsi nyezina no munsi duhuriye ngaha turi cane indongozi zikuriye abandi Barundi muri iki gihugu. Arico gituma uyu munsi ivyo tuvuga ni nko kwigishanya twebwe nyene. Mbere jewe nagira ntangure mbaze ikibazo kugira ngo dutangure. Uko muri ngaha umuntu amaze gusoma amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi akayategera naje rutoke hejuru turabe. Nyakubahwa Silvestre ntibantunganya aravyemeje ko yasomye arayategera, mugabo je ndazi yuko hari Abarundi benshi baguma baririmba amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi batanazi n'ivyanditsemwo. Ico kibazo ndakimaranye umwanya utari muto kuko nta ndwi n'imwe irigera ihera ntumvise abanyepolitiki bavuze amasezerano yarusha. Mugabo amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi twama tuyibuka iyo turiko dutegura umunsi mukuru w'itariki 5 za Ruhuhuma mu mwaka. Vyerekana yuko amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi twayagize akantu gatoyi cyane nk'uko ataco kamaze. Dufata ibindi vyadukura mu ntambara twarimwo kugira tuje mu mahoro, duca tugira ko ari vyo bikuru kandi intambara iheze mu bisanzwe duca tuja mu buzima rero bujanye n'ubumwe bwo butazopfa buvuyeho igihugu kiba gipfuye. Amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi abantu benshi barayafata mineneko. Ndanezerewe ko turi ngaha, mugabo ndazi ko no ngaha tuhabona nk'icibutso gusa ntitumenye niyo kiva n'ivyo arivyo. Dushake turabe hajya hari umuganda w'inkwi. Inkwi hajya naho urabuvuna ntuvunika. Shaka ufate uduti duto udutekere hamwe, dufate umukubuzo udusubwa twari tworoshe uvune urabe kuvunika. Mugabo ukuyemwo kamwe twose uratumara ukatuvuna. Murumva yuko urya mugozi ukomeye cyane, umugozi wadufatanije. Iyo mu Burundi tuvuze gusenyera ku mugozi umwe tuba tugize ico tuvuze, kuko umwe wese arasoma agasoma mugasoma zana mu gihugu. Twese dusenyera ku mugozi umwe. Raba rero uwo mugozi iyo twese utunze twese duca dukomera. Nama ndabika icibutso nkavyibuka nkavuga nti umugozi urakomeye n'umuhivu. Ico gitwa mu Burundi bavuga yuko ubumwe bwacu bufatanijwe n'umuhivu. Ndibuka wa muganwa yavuga ati none ko muri ko muragitabagura umuhivu wo kugisanasana muzowukura hehe? Iki cibutso gihagaze ku mazi. Amazi n'ubuzima. Dutegere neza ivyo tuba turimo. Twese twiyunze nta ngorane nimwe dushobora kugira, n'inzara ntiyo dukorako turi umwe. Nico gituma ushaka gusambura Burundi nta handi aca atari kubanza kudukuramo kamwe. Ivyo mpora ndabitangarira ndiko ndaraba mu mareresi uruhigi rw'intare. Muze murabe neza intare iri kwirahiga
ntigera yinjira mu busho bw'impongo, ija hagufi igatega umutego, hanyuma igakanga, ikanze impongo zikiruka, ntigera yinjiramo, igira impande gusa, irazi ko itaruha, igendera hagufi kugira ngo akaza kuva mu busho nikicifata. Muze muraba Abarundi twemeye twese tukabumwe, duhora twirirwa turavuga ngo bakavantara ngo basesa nkuyoze, harya nta akiciro urugo karuvamwo atari Abarundi bonyene, nta numwe yoshobora gusambura Uburundi, nitwe turi kubapfana. Ariko igituma bose bayafata minenegwe nuko ayo masezerano umenga hariho akantu gato yahushije, aja kuvuga Abarundi aho kuvuga bariko barica igihugu. Ico rero ico dukunda kwirengagiza, tukanga kuvuga ukuri tukiyorobeka. Uko kwiyorobeka kwaratumye Abarundi twama dufise ikintu tuzivise ku mutima, tukagushikaho giturikirega gutaramunda ugatarura ibibozi. Twatanze umwanya muremure muri Burundi, imyaka n'imyaka, urungano rwa mbere rurahera, urwa kabiri ruraza, bose bataze munda, twataruye ibibozi. Aya masezerano rero niho yateba akaza. Jewe uno munsi naje ndayitwaje kuko mu byo ntegerezwa kubahiriza aya masezerano bw'Abarundi arimwo, ndayasoma uko bukeye uko bwije. Mugaje nama ndaba iyo ndiko nsoma aya masezerano yarusha ngasoma ingingo ya nyuma, mwumva ingene ivuga, duce tumenye ukuri. Iyo baguma bavuga ngo amasezerano yarusha, bakanga kuvuga amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Mu guheraheza aya masezerano bavuga bati dushinze ko aya masezerano ari indahiro ntarengwa. Aya masezerano na y'Abarundi twese, tuyapfunditse tuyazi neza ido nido, tuyapfunditse atagahato, tubitumwe n'ishaka ntangire dufise ryo kubaka Burundi bushemeye, bwifashe, burangwamwe amahoro, ubumwe n'iterambere, igihugu c'iteka n'itekane, umuntu wese ashobora kubamwo atankomanzi, igihugu kizima gifise izina n'ijambo mu makungu. Aya masezerano ni ntabanduka. Ibirangurwa byose mu Burundi bitegerezwa kwama biyisunga, nta ntwaro, nta rwego, nta tegeko, nta ngingo nimwe irekuriwe kuyahindura canke gutera kubiri nayo. Aya masezerano ni indahiro ntarengwa, Abarundi twese tuyashingiye intahe kugira ngo dutsimbataze ubumwe bwacu. Twemeye icese kuzokwama tuyubaha, tuyubahiriza kandi tuyagwanira. Umurundi wari we wese, yaba uwuriho canke uzovuka azoyarengako, kiretse ko azohanwa n'amategeko, azobahemukiye Burundi n'Abarundi bose. Murayumva? Murumva ivyo mwiyemeje, ivyo Abarundi twiyemeje? Tuvugane ukuri. Twarabikurikije. Tuvugane ukuri, twarabikurikije. Nimwiyumvire, twahejeje kuyatora mu kwezi kwa kabiri. Mu kw'icumi na rimwe k'uwo mwaka nyene, Abarundi twaciye dusubira kwicana dupfa ubwoko. Mu kw'icumi na rimwe k'uwo mwaka nyene. Haheze imyaka ibiri, mu 1993, hakozwe ibitari bwigere biba muri iki gihugu cacu. Tuvuganye ukuri, mwumva aya masezerano twarayemeye koko? None twaba tutayemera kubera iki uwo munsi tuhimbaza? Tugaruke rero ku munsi. Kubera iki ubu biroroshe kuko tugeze kure mu bumwe bw'Abarundi. Biroroshe rero ko ubu dushobora gushira amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi mu ngiro kuko turi ku rugero rukomeye atawugitinya kuvuga. Bimwe byo gutaramunda nta bikihari, ubu umuntu avugira habona.